amakuru atandukanye kuri Omega Radio. Ni kuri wedi3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio. Bakunzi ba Omega Radio ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mano makuru mu Kirundi mugira mushikirizwe na jewe Jibende Ishemeze nayo ingingo ziyagize zikaba Alice. Ko nta kintu na kimwe umuntu yoshobora gukora atagiriwe ubuntu n'Imana, vyongeye n'igikorwa c'Imana conyene ubwaco cubakiye ku buntu burushirije. Ivyo bivugwa n'umukozi w'Imana intumwa canke Apotre Kevin Sibomana. Mano makuru twabiteguye. Ngo icaha cyo gukorora imbanyi ngo ni icaha Imana yanka gose kuko ari icaha c'ubwicanyi. Ivyo bivugwa n'abanyagisagara ca Bujumbura baganiriye na mugenzi wacu Elife Habonimana. Maya makuru turaza kuvyumva. Ishirahamwe Finiwapo ryaratunganije inama kwa bamenyeshamakuru mu ntumbero yo guhimiriza abamenyeshamakuru kudasigara inyuma kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza hamwe no kwifatanya nabo mu guhimbaza imyaka 50 iryo shirahamwe rimaze rivutse. Iyo nama ikaba imaze imisi 2 iriko ibera muri Hotel Royal Palace. Mugenzi wacu Mediatrice Nyumungere niyo yarari araza kubitucira ku mayange. Ngo guharira bituma umuntu agira amahoro mu mutima akumva aremurutse kandi n'ubucuti bari bafitaniye buca bwiyongera. Ivyo bivugwa namwe baganiriye na Omega Radio mu makuru. Jolie Fabiola Munezero yabiduteguriye. Sayo gusa no makungu twaza kubabwira ayavugwa mu kigo c'Ubudagi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Papua Nouvelle Guinée hamwe na Libya. Reka ndabibutse kumwe kumadukurikirana kuri wedi3 akaburungu Radio King akaburungu akaranga kitse radio akaranga kitse Omega akaranga ryamye radio akaranga ryamye rimwe mukanya idonido ryano makuru. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana utegura ibikorane vyawe. Ushobora kandi kuba uri umuririmbyi ufise ibiteramo wifuza gushira habona. Ushobora kandi kuba uri umunyengabire wifuza kumenyekanisha amareresi n'ibindi uri kurakora. Omega Radio irabigufashamo. Wifuza kumenya ingene wobikora? Twandikire ku nimero 71 390 294 canke 76 565 ubusa 81 tukumenyeshe uko bikora. Omega Radio, yes araza vuba. Omega Radio, Jesus is coming back soon. Ngo nta kintu na kimwe kidasanzwe umuntu yoshobora gukora atagiriwe ubuntu n'Imana, vyongeye n'igikorwa c'Imana conyene ubwaco cubakiye ku buntu burushirije. Ivyo bivugwa n'umukozi w'Imana intumwa canke Apotre Kevin Sibomana aha namenyesha ko iyo ubuntu burushirije buri hejuru y'umuntu ngo imiryango yose iramwiyugururira. Apotre Kevin Sibomana: none rero ndakwinginze asangwa nagiriwe ubuntu imbere yawe koko. Asangwa naragiriwe ubuntu. Icambere ngiye kuvuga mukeneye niki kintu citwa ngo ubuntu burushirije. Abariko barandika mwandike atari ubuntu gusa, ubuntu burushirije, more grace. Ubuntu bugeretse ku bundi, ubuntu buri hejuru y'ubundi, ubuntu burushirije nico bukeneye. Umviriza ivyo dukora vyose wosakura umunyabwenge mugiye kuba cy'Imana cubakisha ubwenge wakuye mu ishuri. Washaka kumvisa amafaranga ntiyubaka umurimo w'Imana. Washaka kuba ufise abantu muzinanye bakomeye bakorohereza mu bintu ukeneye. Ivyo sivyo vyubaka igikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana cubakiwe ku buntu bugeretse ku bundi. Inaco gituma ico ukora cose gikomeye. Uzokwa muziko si wowe uri nyanduruko yavyo, si wowe uri umuhoteho wavyo. Oya! Hari wakugiriye ubuntu. Mose arabwira Imana, Mana agasangwa naragira ubuntu imbere yawe.
asangwa naragira ubuntu imbere yawe. Uyu munsi nabwiye ngo hari ubuntu bw'Imana buri hejuru y'ubuzima bwanyu, kandi ubwo buntu nibwo bugiye gutuma Imana ikora nawe ivy'ubuhizi. Haleluya. Iyo umuntu burushije buri kumwe nawe, umviriza, Imana ntiguhisha mu nyonga hayo, Imana ntikwima umubonano, Imana ntikwima inyishu y'ikibazo woba ufise. Iyo umuntu burushije buri hejuru y'ubuzima bwawe, imiryango yose irakugurukira, iriyugurura imbere yawe. Petero kubera ubuntu burushije bwari buri kuri we, birivuga ngo ari mu ibohero ijoro bwacu bamuca umutwe Herode, biravuga ngo marayika araza aramukoma aramubwira ati ambara isandali zawe ukenyere tugende. Birivuga ngo bageze imbere y'umuryango w'icuma wugaye urabiyugururiye. Iyo ubuntu buri kumwe nawe, imiryango irakwiyugururira. Usanga Imana yadodoye mu gishingo cawe, bakaza muguwe basanga ari wewe. Usanga Imana heze kubitunganya utazi ngene vyagenze. Apotre Kevin Sibomana akaba yasoze yamenyesha ko ahari ubuntu burushirije amadayimoni ahahunga. Ishirahamwe FNWAP ryaratunganije inama kwa bamenyesha makuru mu ntumbero yo guhimiriza abamenyesha makuru kudasigara inyuma ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, hamwe no kwifatanya nabo mu guhimbaza imyaka 50 iryo shirahamwe rimaze rivutse. Iyo nama ikaba imaze iminsi 2 iriko ibera muri Hotel Royal Palace. Mediatrice niyo mungere. Ishirahamwe mpuzamakungu rikurikirana igwirana ry'abantu UNFPA ryaratunganije inyigisho ku banditsi n'abamenyesha makuru mu nyubakwa za Royal Palace mu ntumbero yo guhamagarira abamenyesha makuru bose kugira ngo ntibasigare inyuma mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, kugira ngo kandi bariteze imbere. Muri izo nyigisho kakaba kabaye akaryo keza ko gusangira yubire y'imyaka 50 iryo shirahamwe UNFPA ryari rimaze rivutse. Yolande Magonyagi ajejwe igisata c'amagara y'abantu no kurondoka mu Burundi akaba yagize icavuga kuri izo nyigisho zari zejeje gutangwa. Intumbero zizo nyigisho zatunganijwe niyo kugira ngo abamenyesha makuru ntibasigare inyuma mu vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza, kuriteza imbere, na cane cane tugashaka gusangira guhimbaza imyaka 50 ishirahamwe mpuzamakungu UNFPA rimaze rifasha igihugu ndetse no mu bindi bihugu. Tukavuga yuko n'inyuma y'inama yabereye i Cairo kuvyerekeye iterambere n'abantu nkuko no bivuga mu Kirundi, kugira ngo turabe mbega twashitse kuki canke naho intambamye zoba zihari kugira ngo dushike neza kuco twari twifujije cyo bariki. Rero ngira mwarabibonye yuko nivyo harabaye intambwe itari nto, kubera muravye nka abakenyezi bapfa mu 1994 bari hafi 1250, ariko uravye mu mwaka uheze 2018 tugeze ku bakenyezi 334. Aho ni intambwe nininya. Mugatwe bwe ico dushaka yuko dushikako cane cane ni yuko atamukenyezi yoba gipfa ahita n'imbanyi kandi washobora kumukingira. Hama naho iyindi ntumbero dushikako ni yuko abamenyesha makuru yuko bogera bageza bagahimiriza bene gihugu kugira nk'umukenyezi canke umuntu uwo ari we wese yifuza kuronka uburyo bwo kurondoka ku rugero ashobore kuburonka atantambamye aronse. Hama ikindi naco twashaka gushikako kuvyerekeye gufata ku nguvu, twifuza yuko mu 2030 yuko atamukenyezi canke umwene gihugu yoba kikorerwa amabi afatiye ku gitsina. Murumva rero ko abamenyesha makuru muri ijwi muri gitarugwa gikomeye gishikira bene gihugu, aho twebwe tudashika mwebwe murahashika. Mumenye kudutangira inyigisho kugira ngo abene gihugu bashobore kugira irondoka rijanye n'amagara meza. Tukaba twarangiza tubamenyesha ko izo nyigisho zari zimaze iminsi 2. Ndagushimiye Mediatrice. Ngo icaha cyo gukorora imbanyi ngo ni icaha Imana yanka gose kuko ari icaha c'ubwicanyi. Herve habona Imana. Abigeme biki gihe basigaye bihutira gukorora imbanyi mu gihe baba basambanye n'uwo batarubakana. Twashoboye kuganira n'umupfasoni Liberata atubwira ingaruka mbi zo gukorora imbanyi. Ingaruka yavyo ubwa mbere umaze gukora icaha ugakora
ugakora icyaha ugasambana wotegerezwa kwemanga ukamwibaruka ukamushyira ngaho n'uburundi bukabona ko wamuvyaye kuko ubukoze icyaha kabiri urasambanya urakoze icyaha wongeye uramwishe urindi urayikoroye urakoze icyaha ugize ibyaha bibiri kandi muri Bibiliya handitse ko uyo mwana niyaba wakoroye iyo nda naho ibimaze ukwezi ukamwica arakurindiriye mu ijuru ngo ntazogenda agiye mu ijuru ushitse ku muryango azoca kwakiriza n'inzara agaca gutabagura kandi ubukoze icyaha ni icyaha cy'umunuko icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha cy'umunuko kibabaza Imana ugaca ugereka ko icyo kuyikorora ni icyaha cy'umunuko kibabaza Imana urumva rero no bahanura ko bobireka kugira basenga Imana ibaha ingo zabo bubake nabo babeho. Yatanze n'ihumure ku bigeme baba bashikiwe n'icago cyo gutwara imbanyi batifuza. Ihumure twomuha uwo mukobwa nuko ubuzima buva ku Mana amaze gukorekera mu icyo cyaha akagorana uwo mwana hari gihe abavyeyi baca babona yuko yihanganye ntayikorore bagaca bongera bakamugarukana mu rugo naho vyo baba bamwirukanye ntawe ushobora kumwiminga afise umwana cyangwa ngo amwime indaro wofu umugorana umwana uko Imana iraraba uko yihanganye ikagusumbusha ikakugirira neza wogorana umwana hakuza gukorora indi ugakora icyaha ico no hanura uwo mukobwa kandi nta bwoba wamaze kuyitwara nta bwoba wogira kuko uba vyose waravyemeye uremanga apana kuza kuyikorora cyangwa ngo uze guta umwana. Kurangiza tubamenyesha ko abigeme benshi biki gihe bahitamwo kwandura umugera wa sida hagutwara imbanyi batifuza. Ndagushimiye Herve Habonimana nawe kubwiyo nkuru hereje kudushikiriza. Uguharira ngo bituma umuntu agira amahoro mu mutima akumva aremurutse kandi n'ubucuti bari bafitaniye bugaca bwiyongera. Joli Fabiola. Iyo umuntu afitaniye amatati n'undi bigashika ko basabana imbabazi zivuye ku mutima biratuma umuntu agira amahoro akumva aremurutse nivyo bita guharira. Abo twaganiriye baratubwira ko guharira bifise akamaro kuko bituma umuntu aruhuka kandi bishobotse bagasubira kubana mbere ngo haranaboneka n'umubano mwiza hagati y'abantu. Tubumvirize. Nitwereke Sengiyumva guhara igihe umuntu muba aragiranye ikibazo bisaba yuko umugirira imbabazi cyangwa mu gihe kigongo kugira musuye kubana ni ikintu kiva ku mutima atari ikintu wova ngo ndaguhariye ku munwa gusa utamuhariye ku mutima nta kamaro bifise. Kuharira birafise akamaro kubera biri mu bimwe bituma umuntu aruhuka kubera ari ibintu bihisha umutima bikaruhisha umuntu. Muri ivyo rero kenshi usanga ko utahariye umuntu biguma bikuremereye bituma utokoza ibindi ariko umuhariye uraruhuka maze ugategura iyindi nzira yo gusaba kubana n'uyo muntu iyo bishoboka kubera ari gihe unamuharira mugani bishoboka ko musaba kubana ariko iyo umuhariye byo bavyiza musaba kubandanya mugendanira ndico cerekana ko waramuhariye. Abantu badaharira cyo nababwira cyo biri no mategeko ngenderwa ko yabaye mu bantu canke dusabwa n'amategeko y'Imana ariko iyo umuntu adaharira amenye ko nawe hari umunsi bizosaba ko azoharirwa. Umuntu rero imisi yose amaharira nkuko bisaba yuko yama aharirwa nico gituma umuntu yaba atarashika intambwe yo guharira yotahuzahariye abantu akanabiyegereza kubera ni kimwe cyo tuma habaho umubano mwiza hagati y'abantu batagira imbabazi hama hari injyana. Nitwa Richard Habonimana. Guharira ni hajya mufitaniye amatati n'umuntu hama ukiyumvira yuko uwo mugirira ikigongwe mu gihe yabigusabye canke no mu gihe atabigusabye. Ciza cyo guharira ni vyiza kuko iyo uhariye umuntu nko mu gihe yabigusabye canke no mu gihe atabigusabye urumva ko na wewe ufise amahoro mu mutima urumva yuko uremurutse kumva nye ko woshima Imana kumva ko umutima umeze neza. Kindi no kongera ko nuko iyo uhariye umuntu ubucuti mwari musanze mufitaniye burahaguma urukundo rukagaruka kuko mu gihe mwari mufitaniye amatati hagiye ushobora gusanga nyimba ari ikintu mupfa ugasanga mugenda muri inyegezanya mugiyo wumvise yuko woshikira umuntu kamusaba imbabazi cyangwa kumva ko umuharira naho tuba yagusabye imbabazi urumva amahoro mu mutima maze muhuye ubucuti bukabandanya mukamuganira neza. Twobibutsa ko barangije bahanura abantu bose badaharira ko boharira ngo niho nabo nyene bazoharigwa ngo niko bivugwa n'ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Nawe Joli Fabiola urakenuye.
uyu akaba ari wa mwanya w'amakuru avugwa mu makungu. Reka aya makuru y'amakungu tuyahere mu gihugu ca Libya. Bigwanisho ruhonyanganda vyo mu bwoko bwa misile anti-charge Javelin biheruka gutorwa n'igisirikare ca Libya gishikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihe bigarurira ikambi imwe y'umugwanyi Marshal Haftar iri Galiani, igisagara kiri mu bumanuko bwa Tripoli, vyoba vyavuye mu Bufaransa nk'uko bimenyeshwa n'ikimenyeshamakuru New York Times, nubwo umuhanuzi mu vya gisirikare mu leta y'Ubufaransa abihakana. Izo misile zine zikaba mugwi w'izindi amajana 250 leta y'Ubufaransa yaguriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2010. Ivyo rero bikaboneka ko Ubufaransa bufise uruhara mu njyane ziri mu gihugu ca Libya. Papouasie Nouvelle Guinée. Muri Papouasie Nouvelle Guinée havugwa ubwicanyi bwakorewe abantu 24 aho muri bo harimwo abana n'abagore bibungenze. Umushikanganje wa mbere akaba yemeje kuri wa gatatu ko bazoshumbusha abahuye n'ivyo vyago. Nayo abarongozi b'intango baho habereye amarorerwa bakemeza ko ubwo bwicanyi bwamaze iminsi 3 mu ntara ya Hela, akarere kagizwe n'imisozi ko mu burengero bw'ico gihugu, aho imiryango ipfa uburongozi bwo gusuzuma inzahabu zigwiriye cyane muri ako karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwahoze aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bushinwa mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1999 yakiriwe umunyoro w'amezi 40 hamwe n'ihadabu y'ibihumbi 40 vy'amadolari kubera yabeshe abategetsi ko yarafitaniye imigenderanire n'abajejwe amatohoza bo mu Bushinwa, aho yabahaye impapuro zo mwibanga n'abamuhaye amacumi y'ibihumbi vy'amadolari. Candace Marie Caliborne w'imyaka 33 akaba yiyemereye ko yakoze icaha, aho mbere anabisabira ikigongwe. Reka amakuru y'amakungu tuyarangirize mu gihugu c'Ubudagi. Umwimukira Al-Bashar, umunya Iraki w'imyaka 22 yagiriwe n'icaha co kwica no gufata ku nguvu Susanna Feldman w'imyaka 14. Ico caha akaba yagikoze igenekerezo rya 23 Rusama umwaka wa 2018 muri West Baden. Abatavuga rumwe na leta ya Angela Merkel bakaba bashatse kubikoresha kugira ngo bagwanye politike yiwe irekurira abimukira kwinjira mu Budagi, aho kuva mu mwaka wa 2015 hamaze kwinjira amajana n'amajana. Sena y'ico gihugu rero ikaba yaciriye Al-Bashar umunyoro wo guherayo, mbere ikaba yategetse ko atani kigongo yoshobora kugirirwa imbere y'imyaka 15 kubera uburemere bw'ico caha yakoze. Aha akaba ariho amakuru yacu tuyasozereye, ariko abadufatiye hagati reka ndabibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Nta kintu na kimwe umuntu yoshobora gukora atagiriwe ubuntu n'Imana. Vyongeye n'igikorwa c'Imana conyene ubwaco cubakiye ku buntu burushirije. Ivyo bivugwa n'intumwa canke Apotre Kevin Sibomana. Muri aya makuru mwavyumvise. Ishirahamwe Finiwapu ryatunganije inama ku bamenyeshamakuru mu ntumbero yo guhimiriza abamenyeshamakuru kudasigara inyuma ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, hamwe kwifatanya nabo mu guhimbaza imyaka 50 iryo shirahamwe rimaze rivutse. Iyo nama ikaba imaze imisi 2 iriko ibera muri Royal Palace. Navyo nyene Mediatrice Nyumungere yabitugiriye ku muriri. Ngo icaha cyo gukorora imbanyi ngo ni icaha Imana yanka gose, kuko ari icaha c'ubwicanyi. Muri aya makuru Hervé Habonimana yabidushikirije. Guharira bituma umuntu agira amahoro mu mutima, akumva aremurutse, kandi n'ubucuti bari bafitaniye ubuca bwiyongera. Ivyo bikaba vyavuzwe na bamwe baganiriye na Omega Radio. Dori Fabio Munezero navyo nyene yabitubwiye.
aha akaba ariho amakuru yacu tuyarangirije nkaba nshimiye mwege mwese mwafashe akanya ko kudutega yompi nkatako nkashimira na bagenzi banje bamfashije biyatororokanya niyo mungire mediatrice Herve Habonimana Ijoli Fabien Munezero jewe jibende ishemeze akabijana yateguye nongera ndabashikiriza nkaba ndabashimiye ndabasezera ndabipfuriza umunsi mwiza Imana ibazigame. Amakuru atandukanye kuri Omega Radio ni kuri wedi3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio